Nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance amakuru mushobora no gukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi YouTube muri kano kanya ingingo nkuru zigize ano makuru. Umugambwe CNDD-fdd umenyesha ko utazoja mu biganiro bigira gatanu byo guhuza abarundi mu gihe leta nayo isaba ko byo kwigizwa inyuma bikaba mu kwezi kuza. Ivyo biganiro bitegekanijwe kuzotangura ejo iyarusha muri Tanzania. Hari abavuga co kimwe na leta basaba ko ukwezi kwa gitugutu koba ukwezi ko kugandarira incungu ndadaye na Rwagasore kubera bose bagandaguwe muri uko kwezi. Muraza kumviriza ubutwara iPD zigamibanga icuditse hamwe n'ubutegetsi. Ndasubiye kubaha ikaze jo igenekerezo rya 24 gitugutu niho ibiganiro bigira gatanu byo guhuza abarundi bizotangura. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-fdd wamenyesheje ko utazoja muri ivyo biganiro. Leta y'u Burundi nayo igasaba ko bisubira kwigizwa inyuma bikaba mu kwezi kuza ngo kubera ikigandaro kuri nyakwigendera Melchior Ndadaye. Abatavuga rumwe na leta bo mu gihugu be n'urunani Senahed rw'abahunze batavuga rumwe na leta nibo barungitse iyo ntumwa kubafise amakenga bavuga ko atakizovamwo. Ivyo bikavugwa n'umuyobozi wa televiziyo Renaissance Innocent Muhozi akabona ko kugira hagire ico ivyo biganiro bivyara vyova ko bamwe n'abandi berekanye ko babishizemwo inguvu zikwiye. Dukurikire Innocent Muhozi. Ibiganiro byarusha mu bisanzwe nta kintu gishobora kuvamwo. Nta kintu gishobora kuvamwo kubera iki? Leta iriho mu Burundi ubu imaze imyaka igera 10 irenga 13 iri kwirasambura amasezerano yarusha. Ntawe ushobora kwibaza rero ko uno munsi kubera bagiye kuganira ivyo bamaze iyo myaka yose bashizemo izo ngoga zose biciye abantu batoteje abantu bangaje abantu basubira bakabitanga ata kintu kibibategetse. Ntibikunda ko izo ngoga zose bashize mu kuyasambura uno munsi kubera bababwiye kuja kuganira baca basubira inyuma ngo ntaco basi ngo dusubire tubisubizeho. Ntibishoboka. Ibintu bibiri byonyene nibyo bishobora gutuma hagira ikiva mu biganiro vyarusha. Icambere niyo ibihugu bya kano karere bishiramo ingoga mu kuremera leta kugira isubizeho amasezerano yarusha isubira igaruke kuri biriya abarundi bari bumvikanye. Kurya byagenze mu kugira ari amasezerano yarusha ubwa mbere ziriya ngoga ibihugu byo mu karere byo mu isi byo muri Afrika byashizemwo bigashizemwo byokunda mugabo siko bimeze twese turabibona. Icya kabiri ni politike mu isi yose habaye amatati mwe nayo iyo ibintu byamaze kujamwo ukwicana hatabaye tuvuge ukunganya inguvu ntaco bivamwo namba ibyo kuganira. Uno munsi rero ntihagire wibaza ngo bari bariko baraja kuganira ngo hari kiza kuvamwo. Ikintu ciza cyonyene kirimo nuko abaharanira amasezerano yarusha abaharanira kuriya gusubiza hamwe kw'abarundi byari byabonetse bivuye muri Arusha bama bagiye kugira basimba imitego yose bashobora gutegwa yotuma bavuga ko banse kujayo bigaca byorohereza leta y'u Burundi. Kuko iyo aba bose muri opposition ari Senarede ari société civile naho batwigenje ko bamwe bakabaha ubutumire bakababwira ko umutekano wabo badashobora kuvuga ko uri garanti kugira bitero ishava abantu bavuga ati ndushobora kujayo mbwa abantu bemeye bakabirega ko ivyo bose bakajayo. Leta ikavuga ati ushaka kuvugana nawe urese shaka kuvugana nawe abantu baravyemera barajayo. Ico nico kiri ngombwa kugira ngo nuko bavuga igisuma giherekezwe gushika mubesha herekezwe gushika umunsi we wanyuma. Naye kwiyezera ko hari kizovamwo nta kizovamwo nta gishobora kuvamwo uno munsi nta gishobora kuvamwo ivyo bintu bidahindutse hatagiyemo gushaka ko ibihugu byo mu karere hatagiyemo kunganya inguvu na leta y'u Burundi. Mwomenya ko umuhuza yatanguye guhura n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu mpera z'indwi iheze mu ntumbero yo gutegura ivyo biganiro. Ukwezi kwa gitugutu kwitirirwa na bamwe nk'ukwezi kwahumye Uburundi. Igituma nuko muri uko kwezi hagandaguwe abantu babiri abarundi bagendera ko nk'akarorero. Itariki 13 gitugutu mu 1961 hishwe incungu y'ukwikukira ku Burundi Rudoviko Rwagasore. Ku itariki 21 gitugutu 1993 naho hagandagurwa incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye.
Ari naco gituma bamwe bavuga bati uko kwezi kube ukwezi kw'ikigandaro mu Burundi. Muri abo hari umugambwe UPD zigamibanga wegereye ubutegetsi. Kurikira Abdul Kasim awurongoye. À la date du 21 octobre 2018, Kwigeregezo ya 21 gitugutu mu mwaka wa 2018 abarundi bibuka incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere yatowe biciye mu matora igenekezo rya mbere ruheshi mu mwaka wa 1993 umugambwe ipedezi gamyanga urababajwe n'igandagurwa rya Ndadaye hamwe n'abarundi bose bishwe muri uyo mwaka. Umugambwe ipedezi gamibanga urasaba ubutungane bw'u Burundi kuva mu gacerere abakoze ubwo bwicanyi bashengezwe imbere y'ubutungane kuko bahekuye u Burundi kuva Ndadaye atogwa gushika agandagurwe. Ipedezi gamibanga irasaba ishimitse ku butungane bw'u Burundi kwerekana umuco kugira abarundi bamenye ukuri. Ubwa nyuma umugambwe ipedezi gamibanga urasaba leta y'u Burundi gufata ukwezi kwa gitugutu kuba ukwezi ko kugandarira incungu zacu Rudoviko Rwagasore hamwe n'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. le prince Louis Rwagasore et le président Melchior Ndadaye. Nayo ubutegetsi bw'Ibujumbura ntibuhengeshanya kuvuga ko icegeranyo c'umugwi w'inama mpuzamakungu ONU utohoza ku mabi y'u Burundi kirimwo ububeshi gusa. Ivyo vyasubiwemwo n'umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yabivuze mu mpera z'indwi iheze avuye mu nama y'ubuhinga bwa none i Genève mu Busuwise. Tumukurikire. Chaque fois qu'il y a une telle rencontre, il y a un thème. Et aujourd'hui, nous avions le thème. Habaye inama habaho n'icivugo cayo. Uno musi rero icivugo cari cyo kuraba uruhara rw'abashinga amateka no guteza imbere iterambere hamwe n'umutekano turavye aho isigeze mu iterambere. Cari civugo gikenewe. Twanosa kanye ko gushikiriza ivyumviro vyacu aho twerekanye na cane cyane kuvyerekeye mu kumenyesha makuru ko hari ciyongereye mu gihugu cacu na cyane cyane ko dukoresha insinga zigezweho zica mu kuzimu mu gihugu cose kugira guhanahana makuru vyorohe kandi binyaruke. Twaronkeho kanya kandi kugira dusigure ivyerekeye icegeranyo geruka gushikirizwa n'abahinga ba ONU kugateka kazi na muntu mu Burundi. Twerekanye ko ico cegeranyo cuzuyemwo ibinyoma vyinshi. Sur les droits de l'homme où nous avons rejeté encore une fois catégoriquement ce rapport qui est mensonger. Dutandukiriye no makuru yacu muyavugwa hanze y'igihugu. Inama igira gatanu ihuza abashinga amateka bava mu bihugu bitandukanye vya Afrika yaratanguye kuri uyu wa mbere mu gihugu c'u Rwanda ikabigiye kumara indwi zibiri. Mwijambo ryiwe umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yavuze yuko bagiye kurabira hamwe ingene hotuzwa igiturire muri ivyo bihugu hamwe n'ingene hogaruka umutekano usa n'utifashe neza muri kino gihe. Tumukurikire. I therefore commend the breadth. Muri iyi nama igira gatanu ibizokwihwezwa n'amategeko abereye ngendegwa ko muri uyu muryango uburenganzira bw'abakenyezi hamwe n'ivyerekeye igiturire gufungura neza n'umutekano gushiraho inguvu kugira tubutsimbatazi. Intambamyi muri iki gikorwa ntizibuze ariko inama nshinga amateka z'ibi bihugu vyacu zibwirizwa gushiraho ayo mategeko yo kubikomeza. Turasaba kugira inguvu muri Afrika yacu. Nagira ndabasabe mwihutire gukurikiza iyubahirizwa ry'ivyo tuzorabira hamwe muri uyu mugabane wacu. Guha uburenganzira abantu bagendera ibihugu vyacu. Nta kindi cyo kwihutira gukora rero atari ukurondera iterambere mu mugabane wacu. Nidushobora kwirengagiza ibihe bibi twaciyemwo ariko turakeneye imfashanyo yanyu mwebwe mwese mu kuvugana imibereho yose n'akamaro ibihugu vyacu bifitaniye. Mvuge muri make Afrika yunze ubumwe irakeneye impinduka idasanzwe no gukora bimwe biboneka. Twitegurire rero ivyo bikorwa. And in the wider world, and we have to be ready to meet them. Mu gusozera no makuru yacu Paul Biya yasubiye gutogwa ku majwi 72 n'ibice 28 kwijana mu gihugu ca Cameroon. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bariyamiriza ivyo biharuro bakavuga ko vyateguwe imbere yuko amatora aba. Umwe mu batavuga rumwe na leta yitwa Maurice Kamto yari yatangaje ko yatsinze amatora niwe aza mu kibanza ca kabiri afise amajwi 18 n'ibice 23 kwijana.
Abanyakamerune baracarindiriye ijambo ashikiriza idonido na Thierry Bigindavyi. Ku myaka 85 y'amavuka Paul Biya yasubiye gutsindira ikiringo kigira indwi cyo kurongora igihugu ca Cameroon imyaka indwi nyene niho hatangazwa ivyavuye mu matora yabaye igenekezo rya ndwi z'ukwezi turimo uwasanzwe ari waramutse igihugu ca Cameroon akaba yatsinze arushije cane abo bahiganwa kuko yaronse amajwi ngana 71 n'ibice 28 kwijana uwamukurikiye ubwa kabiri aza kure yiwe cane kuko afise amajwi 18 n'ibice 23 kwijana no witwa Maurice Kamto asanzwe ari mu batavuga rumwe na leta witwa Cabral Libi nawe nyine asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi niwe yaje mu kibanza ca gatatu ku majwi 6 n'ibice 28 kwijana nayo mugambwe wahora imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi ukaba waronse amajwi 3 n'ibice 5 kwijana ivyatangaje abantu benshi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwaho muri Cameroon rikaba riniga kuvaho bumviye ivyavuye mu matora nk'uwitwa Cabral Libi atajya umunwa yasabye abanyakameruni guhaguruka mu misi iza bahagarira impinduka nk'uko bayifuza uwitwa Maurice Kamto wewe yiyamirije ibizova mu matora bitaranatangazwa ishirahamwe mpuzamakungoni rimenyesha ko ryakira ivyavuye mu matora muri Cameroon rikongera rigasaba abatavyemera kubihakana hakoreshejwe inzira zemewe n'amategeko. Antonio Guterres umunyabanga mukuru w'iryo shirahamwe asaba ariko abahiganwe muri Cameroon gushira imbere inzira y'ibiganiro kuva mu mwaka w'igombe kimwe n'amajana 1975 Paul Barthélemy Biya Bimvondo ntarava ku burongozi bw'igihugu ku rwego rwo hejuru kuko uwo mwaka ariho yagenwa n'umukuru w'igihugu w'ico gihe Amadou Ahijo kuba umushikiranganje wa mbere wa leta yiwe akaba mbere yahavuye namusubirira itariki 6 munyonyo mu mwaka w'igombe kimwe n'amajana 1982. Ni kuri no nkuru dusozereye ko amakuru yacu ndabashimiye ko namwe dukurikiye naho ubutaha.